no mu ijambo ry'Imana dusomye Sara muka Aburahamu yaragize akabonge kubera yabuze niyikoroka. Nta tunga ritagira kazoza, nico gituma umwana ari itunga kuko ni kazoza k'igihugu. Inzoka iriyubura igacika nshasha, ariko umuntu mu kwiyubura avyara uzomusigarira. Ko twese tuzi ko isi ari y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo byose, nico gituma twese hamwe isi yose dutegerezwa kwicara hamwe tugategurira isi kazoza keza kayo, dufise umutima w'ubuntu, kandi ubwo buntu Imana yaduhaye tubutere mubo natwe tuzokwibaruka. Ntibikwiye rero guha ubuzima gusa abo tuvyaye, ahubwo ikindi twobareresha ubuntu tukabaha n'ubumenyi buzotuma twubaka kazoza kacu. Ariko rero kuvaho imigenderanire n'urudandazwa hagati y'ibihugu vyoroheye, na cane cane kuvaho haziye ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru, abanyafrika cane cane twaragabanije umwete twakoresha mu kurera ibibondo vyacu. Uno munsi umwana ararira, ukazibona umuvyeyi amuhaye ijojo, igisuguti cyangwa ikindi kintu cyose gisosa ngo barateramirako amuha amahoro. Ego umwana arahora, mugabo agaca amenyera ibisosa gusa, bikamutwara umutima kujya ku munywi w'urumogi canke umunywi w'urukanywa, tutibagiye ko ndetse n'amenyo acanduriraho kubora kuko ibisosa vyinshi biboza amenyo. Ubu n'abakoze ivyo vyuma abanyaburaya aribo babihinguye, ubu bariko barabona aho bihendeye. Hariho imyaka batemera ko abana babo babona amasanamu anyuragirana ku mboneshakure canke amareresi aca mu vyuma nyabwonko na telefone, ari nabo baciye bashinga amagufuri ku matelefoni ku mbuga zimwe zimwe kugira ngo abavyeyi bapimire umwana ivyo akwiye kuraba, canke bagategekanya mbere n'ikiringo ntarengwa umwana ashobora kuraba ivyo bimena amaso. Ariko hano iwacu uzubona umuvyeyi ari kwisuka canke igikorwa icari cyo cyose yahaye telefone umwana wiwe, akumva umwana atekereje ngo n'amahoro, ariko ntamenye ko ariko arica umwana. Kuko hariho imyaka umwana atarayikwiza kizira kikaziririzwa ko araba amasanamu y'urusobekerane rw'ivyisi, amareresi arimwo ubwicanyi, ibiterasoni canke ibisiga ubwenge bwiwe. Hariho mbere n'abavyeyi basigira imboneshakure abana babo bagira baje ku kazi, bagataha basanga abana babo ijisho ryarunguye, mu mutwe nabo basobanganye, mbere wamusaba isahani akakuzanira igikombe. Buke buke abana bakazokwandurukiraho kurwara indwara zitagira insiguro, na cane cane izifatiye ku kubura umwete wo kwizigitirira ku gikorwa umuzirikanyi wabo ukabuzimanganya uko. Muramaze kuja mu ngo nyinshi, na jewe ndamaze kuja mu ngo. Narajorewe umunsi umwe ngiye mu muryango w'abagenzi, umwana wabo akatwakiriza ikigwanisho c'inkoho, akaturasa twese kandi akanezerwa kubona ko yatugandaguye. Murumva iyo ndero ariko arakorana, akanezerwa ko ariko ararasa abantu kubera gusa wamuhaye ca gikinisho c'inkoho. Hariho n'indi miryango murabizi, twebwe turavuga tuti ntidushobora gutera imbere tudashingiye ku karangamutima k'igihugu cacu, aho ugenda mu muryango wamubaza uti
sarihe nawe agataha kubaza ngo so kubera ntazi so ico arico. Tuja kwiga izindi ndimi tukibagira kosa umwana, kuko bavuga ngo umwana avuga ururimi yose. Rero iyo umwonkeje nabi umwana azovuga urwo rurimi yakonkeje. Ico ntibagiye nuko mu ngo zacu abana basigaye baregwa n'abakozi bo mu nzu, agakurana imigenzo y'imisore n'inkumi zitarezwe. Uzobibwirwa nuko uza wumva umwana yadukanye ibijambo vy'ibiterasoni, namwe bw'abavyeyi mutokubahuka kuvuga. Ndetse ubu urabona umwana w'imyaka 3 kaza wumva ararahiye, kandi akarahira yandahiro mbi. None mwibaza ko umwana arezwe n'umuyaya n'umuboyi, uwundi akaregwa n'ibarabara, abo bana bazova mwiki? Naho abavyeyi dutegerezwa kwiyumvira. Mbega ndababaze, mwoba muribaza igituma ubu ngaha mu Burundi mu mwimbo w'amanota mw'ishure, mu mashure yisumbuye, amashure yo mu gisagara ca Bujumbura ari yaza mu myanya ya nyuma muri iyi myaka ikurikirana? Ico muraciga igituma mu ntara zose igisagara ca Bujumbura nico kiza inyuma iyo turiko turatondesha abana bamenye mu mashure? Umwe wese niyibaze ico kibazo hanyuma yiyishure. Igisagara ca Bujumbura nico ca nyuma mu ntara. Kubera iki? Aha rero simvuze indero y'abana baya miryango zirara ziraka bwaca zikazima, canke umwana arerewe mu ngo zibiri. Turamaze kuvyumva. Umwana aho nyina mujana kw'ishure, se wiwe nawe akamutahana batoba mu ngo zimwe. Abahinga barerekanye neza ko ubwonko bw'umuntu bukura gushika ku rugero rwa 90% imbere y'imyaka 5. Abasokuru nabo nyene ico kintu bari barakibonye, kuko umwana yava kwibere asigaye ajana igikunga kuvoma, kuko ari muri ico kiringo yigiramwo ururimi rw'abavyeyi, akamenya imico n'imigenzo y'ahaba, akamenya gutandukanya ibihe vy'akanyamuneza n'ibihe vy'umubabaro, abanje kwihweza ibibera mu kibano, agatahura ivyotuma aca bugufi canke agira akanyarigabo. Ni muri ico kiringo nyene umwana yigira ikizira n'ikirekuwe. None mwebwe mwosigurira igituma cazira ko umwana atuma urutoki umwungu? Kandi usanga abana bubu atavyo bazi ubu. Twe twakuze batubwira ko kizira gutuma urutoki umwungu. Ndabiravye neza nasanze umwungu ni igiterwa kitoroshe, ni igiterwa ugikozeko usaba ugikomerekeje kikabora. Babujije umwana rero gutuma urutoki umwungu, birumvikana kurinze ubuzwa gutuma urutoki kizira gukorako. Twariga yuko kizira guca umurizo umuserebanyi ngo nyoko ngo yoca acika amabere. Murumva yuko umwana mu migenzo y'ikirundi yiga kugira ubuntu, kugira umutima w'imbabazi hakiri kare, gukingira ibidukikije. None urinze wubahiriza agakoko nk'umuserebanyi, woreka gukingira umuntu? Ivyo byose yari indero iva hasi. Imyaka ya mbere y'umwana rero irahambaye cyane. Turakwiye kuyitondera nitwaba dushaka ko abana bacu bakorana ubuntu, urukundo, ubukerebutsi, ubwenge, ubuhinga n'ubumenyi. Tukitwararika amagara, indero, ingaburo, eka n'ubuzima bw'umuvyeyi yibungenze. Umukenyezi wese yaje hano arafise aho hanze uwo yita mawe n'uwo mwita mawe, ahandi bazasimbeshe. Bisigura ko dufise aho twavuye, kandi ko natwe dufise inyuma yacu. Mbega udasize uruvyaro rwiza inyuma yawe, iherezo ryawe ryoba irihe? Ubwo uzoba wararereye Uburundi,
ufise umwana anywa ibiyaruramutwe uriko ufasha iki igihugu cawe? ubwo ngaho wovuga ko uri umugabo wasize abana ataco bimariye? Ntimuhave muvuga ngo mvuze umugabo kandi turi mu ihuriro ry'abakenyezi. Twese ngaha twaje kwiga ikibazo c'uruvyaro, naco murazi ko kirabwa na babiri. Umugabo ariho kuko impande yiwe hari umugore. Umugore nawe nyene niko kuko ariho kuko hariho umugabo. Mu gihe ufise umutambukanyi ataca amazi n'umugabo muhuriye mw'ibarabara, muzobona yuko ameze nk'igihwahwari. Mu gihe n'umukenyezi adafise umugabo ameze neza, serugo w'ukuri, nawe nyene muhuye murabona yuko agenda nk'utikwije. Ivyo ni Imana yaravyihweje, irabona ko atari vyiza ko umugabo yibana wenyene, icimugirira umufasha ariwe mukenyezi. Nta mubano ubaho ngo ureme utagira abagabo n'abagore. Umugabo n'umugore turi umwe mu gushinga umuryango no kuwuteza imbere mu ruvyaro, mu butunzi, ariko ibintu byose biri ku rutonde, umwe wese arafise uruhara rwiwe. Ariko tumenye ko uruvyaro no kurukuza bituraba twese kumwe. Nico gituma nagomba kubatangariza ko ivyo mwasavye mw'ihuriro ry'umwaka uheze twavyakiriye neza.